miliyardere ga ngo kubutare ngucupfa naje kurondera urufure ubutare n'ubwanda bw'igihugu none mwabo privatije mu mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8 muvyeyi se barundi burya no kuri general urarushe ndabakurikirana joro n'umutaga habakumbonesha kure ariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye mu nda ikoramo iki gihugu hari abantu nyoyegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kaje gura itaje bujumbura igihugu kirimo isiha iyo equipe mushireho komisiyo mugasanga ndabesha muzoca mu nkana abandi mwafashe mushora ubutare amadevize muca mayajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye ubutare ngaha ejo bundi araheze nk'amezi nk'umwaka uraheze je umuntu yandegeye ko ari imodoka ipakiye ubutare ibumanukanye Bujumbura iyo modoka hari ndayikurikirana gushika no kuri Kotebo sanga iyo modoka ahubwo yaherekejwe n'umupolisi yambaye civile kuri Kotebo iyo modoka hari bacambwa ngo hariho pick up ngo yigisoda ije gupakira ubwo butare naje nari mfise apolisi twaragiye kuri Kotebo dusanga ubwo butare bariko barabuhindurira mu modoka bi agence bita oxygene ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa abantu bose baraho baca bariruka iyo modoka tuyiravye dusanga ipakiye ibiro amajana 980 byari bigiye he mu gihugu cy'u Rwanda inyuma yaho twarakomeje turakora ya fraud uyirangiye we akabahishije wa telefone ati bimeze gute ngo nabuze okay hari abantu baba bapakiye ivyo bintu baza no kubitwara mu Rwanda twaba dufise bari mu ivyo bintu nyene twahaye amahera kugira baze baraduha information bakatubwira ati tugeza none ko ambwiye ko yabuze bigende gute ndibuka hari n'igihe nirutse ku muntu imodoka ari irahenuka mugandagira Imana ndonka imoto mwijoro iyo modoka ari nayo turayifata uwo muntu acambwira ngo uwo natumye nanje ngo yampenze kandi nzi ko wenyene bariko baravugana n'uwo muntu abantu bampaye information bambwira ati tugeze ku miliyoni 100 ntimunkangishe letera bwo bamuravyumvise hari umaze kuntera ubwoba ubwo jewe ndagira ubwoba ubutare kirazira ko bubu muvumo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nukuri aravuga kandi yavuga pe yavuga nuba aravuze ati barambwiye ko ushaka urupfu asoma ingwe ngaha rero mu butare nje kurondera urupfu ati sintinya ndabwiza ukuri kubona aho nyene Perezida Neva avuga nubwo bitaja mu ngiro iyi ni intambwe twateye jewe rero yakubahwa ndamunegura kubera yuko adafata ingingo zirenze mugabo nkanamushimira kubera avuga kuko burya nta wundi mu Perezida twari bwabone byibuze anabivuga ubu nubwo bibwo butare bakabushora mu Rwanda bakabushora n'ahandi urumva ko turamaze kuronka trace yiyo buja turamaze kuronka inkuru zikwiye ziyo buja ariko aya manyanga gusa vyarananiranye yuko ahagarara none twizere ko azohagarara bibaye byiza cyane hariho umuntu avuze neza ati jewe ni umupolisi narikurikira iyi modoka je nyine ubwanya narikurikirana gushika Bujumbura aravuze ko byagenze ko yasanze ari ivy'abategetsi babategetsi nyine bakorana na Perezida Evariste nibo nyine babushora mu Rwanda kandi bavuze mu Rwanda si mu Rwanda gusa barabushora no muri Tanzania barabushora no muri Kenya aho batabushora ni muri Kongo gusa kuko arova muri Kongo buza mu Burundi
bantu babwire turaza hano habura iki kugira ngo ibi bintu bihagarare kandi Perezida Evariste arafata umwanya akabivuga akanavyerekana kandi avuze ngo ntabwo bafise je ndashaka kuvyemera kuko burya kuvuga ibi bintu ku Butare ni kwiyahura aravuze ngo baramuteye ubwoba ntugire ngo nivyo vraiment abantu bacuruza Ubutare bafise amafaranga bafise n'igihagarara bafise n'ijambo no kwica bo kwica na perezida bamugira ubusa babishatse none bafise amahera menshi kandi hari igihe je nahora nibaza canke baramuhako kuko aravuga bigasha biherera ngaho je nca ndibaza hajya ahantu avuga rero bigasha biherera ngaho baba bamuhaye ariko sindamwagirije mugabo je ndavyibaza kuko nukuri araza akabitwereka neza mugo bigasha biherera ngaho abigitoro araza akabatwereka neza abonona bigahereraho habura kantu gusa ko guca bafata ingingo ibi bintu bamaze gushira hanze bano bantu ngo babuze gukora ivyo bintu canke babafate bafunge nkaha yaba yari jewe naca mpamagara uwo mupolisi timbalira ijya modoka burya umupolisi yari inde Ubutare bwa RWANDA imbere y'abantu nkaca ndamuhamagara niyo yoba ari generale nde nkaca ndamudezaruma imbere y'abantu tikura wowe uri umushenzi ndamugira soldat sangrade agashaka gatangiye kuza kuveya ariko ya system y'abagenerale usanga ari nk'umugenerale ari ngaho abikora avuga ati nihenze azoba avuye mu gitigiri cy'abagenerale banyuboka ejo bundi sinzoronka bashigikira urumva kubera yuko babayeho mu bwoba n'abategetsi n'ukuri president wavuga natwe turabibona ariko gushira mu ngiro birabagora biva kuki aka kantu ndabasavye muze mutubwire impamvu muvuga mugabo bikaguma ari vya bindi tukaguma hahandi mwari mukwiye kureka kwidoga kubera muramaze kwidoga bikwiye mugatangira gukora nk'ikiragi aka kantu wumvise uco bakorera kuco kuramwo abantu twozotuba tukaronka abantu b'abantu apana ibi bihwara bano munkurikiye kwishene ya YouTube y'Urugendo News mumbabarire ndabumvishe kino kiganiro cyose ni kiganiro kirekire ariko mucyumvirize intahe zirimwo zirakaze n'amajambo perezida akoresha n'amajambo adasanzwe ibi byose muravyumva muri kino kiganiro nabatunganirije kuri uyu munsi kinekerezo rya 27 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 sawa umenyesha makuru banza barabe mwebwe bamurike abanze kuri televiziyo baze kubona abantu bagira batuma Burundi butunga canke bupfa ndiko ndabivuga ko no munsi nimwiyumvire nk'abarundi babonye abantu bangana uko bimba Ubutare bw'i Burundi tugaca dusanga turiko dutora ngo tubuteke nk'ibiharage ngaha mu Burundi hari ubwo turya none hari ubwo duteka none ntibushoka hanze mbwira ingene amadolari ho mu Burundi no munsi murabisigura ingene amadolari ari mu Burundi abantu mungana uku mwese mwimba Ubutare tubifurire rero turimo umuceri wowe turya sivyo turimo umuceri n'ibigori tubifurire bijya bintu vyose mwese ndababwira nti ngo tuje gufurira bijya binogo vyose mwimvye hanyuma turime imyumbati turime umuceri turime ibigori vyovyo bitufitiye akamaro sivyo ebaga sivyo ababura amatari muri ngaha umubura amatari we atabutare bw'imbwayo nashere toki hejuru tura umubura amatari tagira Ubutare mu ntara yiyo Merido Bujumba we nta Butare ufise we nta Butare ufise cyo gusomera ubunyene ngaha muri code mini nta Butare ufise nta kariyeri ufise nubona ntimusoma n'amategeko ngo mumenye itunga mufise nagira nje ngusomera ubunyene turabe
aha nyene muri code nayizanye reka ndababwira ingorane mufise mwese mwimbo Ubutare muga ntimuzi n'itegeko ribagenga ndazi ko atajyo muzi OBM deje OBM wazanye code mini urayifisa yenyereke turabe code mini directeur opération muri OBM wazanye code mini yenyereke nyereke wundi oya aba directeur bose bo muri OBM shira amakode hejuru mwazaye turabe ministre wazaye code none muje gukora iki no basohora mwese mukava nga ko vyerekana ko biba vyose nta tegeko riko rirakora dore muhagarariye ibisuma mwijambo rimwe kuko atategeko rikora n'ubusuma bukora atategeko rikora n'ubusuma bukora ndashimiye mukuru w'igihugu cyacu mwebwe mwimbo Ubutare umaze gusoma code mine nashira utoke hejuru nsada guha ikibazo ukabesha nakazi kawe ndaguha ikibazo kumufasha shira ukuboko hejuru wasomye code mine cyenda mubazi ikibazo kimwe cyo muri code mine ndabe kwa kiza shira hejuru wasomye code mine muri mwese mwayibonye ubusuma gusa ukora ibintu vagabo ibintu vy'igihugu vagabo ivyo birabaho M23 yaramaze gufata umuji murabonye igituma Burundi bukaye baramaze no gushiraho nagize ngo ndaje ngo je kubiba Ubutare nubwo iwanyu ishobora kurongora muraho yagiye muvuga ko mwasomye code nico cyongerera ikubabaza Ubutare n'Ubwanda bw'igihugu none mwabo privatije mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho abandi mwafashe mushora Ubutare amadevize muca muyajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye Ubutare ngaha abandi bakanyegeza hari Ubutare ngo nubwi wanje kandi bazaho buri sivyo igihugu cyo Burundi abantu bimba Ubutare banganuko muba muri keneza aba journalist babone neza abisi igihugu abaribo ngo murabuza amadevize ngo murabuza igitoro kigwa amadevize Ubutare mwirwa murimba ntibwogura amadevize ayo madevize ntiyogura igitoro mugasimwe ba mbere mugira contre ngo igitoro kirabutse simwebwe ba mbere muvuga ko leta naniwe gura igitoro simwebwe mukagura ibijipe V8 aho kuzana amahera yo y'igitoro cyo majipe yanyu ngo ku Butare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero nimunkangisha leta bwo muravyumvise hari umaze kuntera ubwoba yanteye ubwoba cewe ndagira ubwoba Ubutare kirazira ko bubu muvumo mu gihugu Ubutare n'umuhezagira igihe Imana ari kubabwira igihugu igiri bajane mwo bene Israel mu gihugu c'amata n'ubuki genda musome musubira mu vyagezwe gitabo c'amategeko kigabane 18 murabe aho hantu Imana yajanye abantu ngo igihugu kirimo Ubutare bw'ubwoko bwiza cyane Jardin d'Eden aho Adamu na Eva Imana yabashize ati nahantu hari inzahabu z'ubwoko bwiza cyane Uburundi nasanze ari igihugu gisa nakanahana mbwira ingene tudatunze rero mbwira ingene Israel itunze nagahu gatoyi nako nyene nko Burundi sivyo sagahu gatoyi gavize 26 kilometre kare gacagira abantu miliyoni 9 none natwe dufise 27 kilometre kare tukaja tugira miliyoni 12 ntimva ko tungana sibuko bibiri bingana kare twese turamukanya amahoro shalom twese kurungika sivyo none mbwira ingene Imana iduha tukayimanuza ni mumbwira ingene Imana iduha tukayimanuza
mwabisigura mwabisigura ngo no musaja kazebaga jewe none ntimunyita se barundi uburundi si umuryango ufise itongo ririmwo umurima weze hakenewe gusoroma gusa hari umunsi nagiye gusoroma ibigori turi kumwe n'abene gihugu umwe wese yasoroma ajaniwe none natwe dufise umurima weze abamarere basoroma bajaniwe abo umwe ibyo gusoroma ujani wawe rero no munsi turabifuta nababwiye dufuma twari mu muceri hari himyonga nabonye mwimbaguye ntarakimwe murakura kwa naco mukura yo taha rero bamwe bimba tererare hariya higi gakara barashoye ndarondera urufaranga rumwe barazaye mu Burundi ndarubura rumwe urabona ime yitoboye imwe nta nimwe bigeze bazana hanyuma ndabwira usangwa rero mwarashuye ataco mwakuyemo taha none muri ko mundondera kwiki ni mutaha bakanka gutaha nubu ntibaremera gutaha taha kuko nta kiriyo nico bahari ikiriyo zana ndabe ntibazana ngo ndabe ntibemera no gutaha namwebwe rero ataco muronka taha sinsure kwabona muri bijya birombe ataco muronka taha twafurire twarimo umuceri n'ibigori n'imyumbati mukironka naho zarandabe ko muronka zarandabe natoma yabakwegeye atevye yarabanje kurya natoma yabanje kurya we gamuhungu we wari bwarye we wabivuze warihiye ari umujene gaho yimana ye namabuye aheruka gutora n'ubundi butare bwahora bwiyerereza ngaho ayo gabasha igihugu kirashobora kuba gitunze ukoraho kwa gatanu wimbuye itoni 4.5 murumva ku munsi umwe itoni 4.5 za skitane ku munsi umwe abantu bimbisha intoki gutya itoni 4.5 abandi baravuga ngo tumusifu murumva ngo Burundi burakenye kabisa Toma kuva utanguye wewe urabuze itoni 20 maze kuronka ikonteneri ruzuye hamaheze igihe kingana iki kandi nta mamashini arashika ka buryo nyene abahora bahimba byagenze gute abahora bahimba hajya babushize murumva akakanya mubonye nawe nyene ijya kontra mwayigwanije kandi burya abayigwanya bose bava muri mwebwe mu byo muvuga ijya kontra ijya imurehe nuno munsi baracayigwanya bavuga ko atabutare buri nuno munsi baracabivuga ko atabutare buri mugurumva baze kuronka kontenere muga nta butare buri akakanya nta butare buri imurehe umukuru w'igihugu n'umubeshi nta butare buri murehe mugabo amaze kuronka ikontenere muri akanya gatoyi kadakoresha intoki umutego suwundi muga nta buri M23 yaramaze gufata hebaga baramaze no gushira kamo ndaba nko menga hava turasa eka ntaco ndabagira mwaraburiye ntabwo mwamaze ndababwije ukuri nta na 0,00 impulse mwatwaye tuve hasi ubunyene nta ngorane byo mwariye biramaze abarundi cabishe ntimushima kandi umuntu adashima rero yama yihebuye umuntu yihebuye abicihebe umuntu yihebuye abicihebe hajye no kuza murashima nakantu nk'ubu mukavuga muti none nk'ubu yokontorora niyaza kicarira kazabona aho nahora nimbura ibiramajana ndahimbura itoni 20 acambaza ati none sha zanizo zindi yo wazishitse ntavyo ndabasavye kuko naraharuye nsanga ntimurana donora none twige turasigarwa mutorana donora dutangure
ubu rero dutonere icyo nifuza nicyo cyatumye nza kugira ngo inkware zisezerane mu masesa. Igihugu mubanze mubimenye yuko ubutare n'ubw'igihugu n'umusenyi ari umusenyi. Ingorane twagize babimba ubwo butare babe n'abarongozi bose nta numwe abizi. Iyo tuba tubizi amakomine abatunze nene umvise ko mere duravira avuze ko atabutara afise porutabiriko barinura umusenyi amakariyeri urumva bona ko atakirimo muga vyanditse neza. Abantu bonyene batariha hego uriko ubaka akazu kawe kameme ntiwofyatura amatafari cayo wimbamwe wihaji wawe udashoye uze kuvuga ngo ndagura mu gushora ushora utegereza kugura uragurira muri leta ushora ikintu cyose ushora cyitwa ubutare tegerezwa kugurira igihugu kuko ubutare n'ubw'igihugu na urimo muri mwenebwo. Leta riririmba ni namwe mukabakozi utufise umurima wese hakenerwa abakozi ni mwebwe amakoperative ni mwebwe ama entreprise. Ati ngene bagiye kuduhenda je nari nzi yuko abavuga ngo baragize amarecherche bafise rekantite kumbe no kwisoromera gusa umurima weze ko bitazopfa biheze. Je barambwiye je numvise nka fere umuhero wese uzorinda ushika fere y'Uburundi tarahera fere dufise umuhero w'Uburundi uzorinda uhera uba umuhero w'isi bitarahera. Barambwiye rijyabuye riva mu marble naho womera gute ntuzopfa bimaze. Nariganutse ubwoko bumwe gusa bwa marble dufise ubwoko 13 bumaze gutogwa wosanga hariho na 20 nuko butaratoga. Mugaba mpakarorero ko rimwe gusa ibuye riranda ari rimwe kandi rinini mu kuzimu gutya riranda rikava mu rutegama rigaca ikiganda rikagenda imwaro hariya mu kibumbu kayokwe rigaca rikata rigaca inyabihanga rikagaruka mu giheta iri rimwe iryo ryogere rizohera ryari oya mwumva rizohera ryari gaye iyo dukanura karega basha izi njyane bimwavuga ngo abahutu n'abatutsi ntibabibaho kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo. Twese tuba twarakwiwe urukate rubari runini ku buryo tutazi nico twarukoresha. Sinzi abantu nabwiye oya narabivuze ndabibwira namwe bw'abene gihugu na atwotangura koko kuba abantu Uburundi turashobora kugira itunga natwe tudashoboye none tuvugishe ko Uburundi nko ku mwaka bwinjije imiliyaridi 2 z'amadolari twoyamara ku mwaka hinjira twoyamara. Icambere Uburundi ni igihugu kirimo abantu badasanzwe hajye barundi naho bigaya burya ni hanga ridasanzwe n'abakozi. Abarundi bamaze imyaka n'imyaka inzego z'igihugu zititaho ubuzima bwabo ntibigere bahona none ntivyabaye twaca twirimira tukarya nayo tuvugisha ukuri kuva agatoyi gusa ko tuzi twese kuva 1993 gushika 2005 ngeraho mwageze mubona umugambi w'igihugu uraho ubuzima bw'abene gihugu ingwano gusa kwica imigambi yose kwari kwica gutera ntutera ikindi gihugu utera mu gihugu iwawe nyene kuva 1993 gushika 2005 abarundi urumva ari kwica gusa ntiduhona. Iyo usanze umuntu yarima mwijoro akimbura hariho ubutare bariko bararaba abantu baraho bwo tubutoye ngago sinzosubira kugorana na mwebwe ngabwayo tukabutora
ewe bariko barakurikiraho buri niko navyikurikirani ndakubwije ukuri naho tworonka ibiro 10 gusa vyodutunga erega twari twarasamaye baobeme barasamara muri ministere y'Ubutare barasamara mwumvikanye muti twigaburire nta ngorane nabajije jewe ko itegeko ndarifise ngaha nti munsigurire ajyadwe kwijana iyo mwayakuye kwitegeko ndarifise je nyereka article ivuga gindwi kwijana ko je ndarifisa ndababwira bararondera n'ubu ntibaratora article none mwebwe itegeko abana gihugu bararitoye urazi irya tegeko iminsi abashinga bateka barimazeko abashinga bateka rijya barimaze ku gihe kinini bararitoye mugabo abarundi n'abaspecialiste mu guca kure yitegeko nk'itegeko nabambe haba muri ministere haba muri obeme bose itegeko barajyanka bati turasi nanazi cyo kwankira umwene gihugu erega rya tegeko rijya nibwirizwa ryatowe n'abene gihugu ko ryakozwe n'abaserukira bene gihugu kugira rije mu ngiro utemeye ukurikiza itegeko mu bisanzwe amuhama kofe nta kintu none mwari muzi ko ari kubera iki leta ihana umuntu wese agiye hanze yitegeko amategeko nico bituma hari ariho kugira yubahirizwe urirenze agahanwa soma no mu baroma ni 12 ahantu handitse ngo umutware ntatwarira inkota ubusa ntibyanditse abasomye ba Bibiliya naho vyanditse umutware ntatwarira inkota ubusa mwari muzajya pistoli rigaha ko ari yiki yo guhana inkozi zikibi abantu batemera kurikiza amategeko hateza guhanwa mugabo abantu barirengera amategeko nyene bakihonyangira bagenda baragayagaya mwibarabara atangorana harageze ko rutangura guhana umuntu adakurikije itegeko tumushira ku murongo harageze muri sopebu twavuze uti gitoro ubu rero tumenye cyagiye cyanyowe nande igitoro ko cyaheze cyagiye tuzana application sopebu kiraka kuyikoresha kabisa iranka iti umwana wa mama ntegerezwa kumuha iritiro ibihumbi 20 aje kugira stock yiwe ubundi ndamuha ibihumbi 50 agire stock yiwe ubundi ndamuha 5 agire stock yiwe mugabo ico gitoro gitwawe n'abantu badashika n'igihumbi mu gihugu cy'u Burundi abene gihugu ama miliyoni yose ariko agenda n'amaguru murumva bwo begito muravyo yatwaye kari je burya mufise mbemvuge kwabahati nzuri au mbaye cena cyo ma service menshi y'igihugu burya amanyembwa yose akogwa agenda yazi mu gihugu kubera naciye heshi muri sobujana rahatwaye rero abaye dejo wasobuje ayo marera abakozi mbona n'abaye discipline bacambwa ngo burya baza banyoye duca tugura kantuze kamwe gapima rukoro hanyuma rero ukamuha ngo huhiramwo agatega ngo huhiramwo acisha ku ruhande urumva abarundi gere bameze na sope muri ko yagize twavuze tuti igitoro gitereza guca muri application igitoro pass baca bahuha ku ruhande gice ku ruhande ngiye guharura ntigitoro cinjiye turabi casotse kingana ngenda munyereke stock gitoro baranyuruje kera barivye aho ni ndongoziga nome par décret umwizigirwa je nahaye ubwizigirwa nzi yuko ari umuntu w'umupfaso n'umugabo abahemu none nabene gihugu bitoreye itegeko ibwirizwa riri ngaha ministere cha ku ruhande obeme cha ku ruhande mwebwe bimvye cha ku ruhande ivyo rero twoshobora kubibandanya uko nyene
ntibishobora kubandanya utanga imihoho ubu nyene aca atanga imihoho tuzovyimbira mbe murazi yuko bigeze kumpenda ngo leta nta burenganzira ifise bwo kwimba ubutare ndamara ukwezi ndiko nteka umutwe none bizogenda gute ubutare bwacu nta uzi kantite yabwo nta societe yo hanze zoza gusinya kontra itazi ingene bungana no kuvuga yuko abarundi nitwe twari guca tubwiyimbira kuko n'umurima wacu twimba aho dushakiye tugahagarika dushaka tukabandanya naho tutaba tuzi kantite muga societe yo hanze yoyo ibanza kumenya iti ni kantite ingana gute yateye ivyo bibazo nabo hariho aba specialiste mu vy'inzaho hirya yejo banyandikiye bambaza bati mwarahejeje kugira roshereshe izo nzahabu zingana gute ninda zigi kantite y'inzahabu dufise mu Burundi hari numwe ayize wayimenya gute mu ntara zose hari ubutare hajya no ariko aravuga ngo muri meri hajya nta mwongo buri satu budahenzwe nta namwe atari ubutare je nahuye n'umuntu azi Burundi n'umunyakanada yambwiye ati mwebwe umunsi mwomenye itunga mufise urumva zarambaza ngo mbe burya ngo hajya ngo rikuja ngo muri side de la ville de Bujumbura ngo hajya kuri rya misozi ngo ubona hajya haruguru ngo hari iki nta conzi agaca twenga gusa ati nzokwereka ikiri haba ibintu dufise barabizi byose uno rese amasatelite ha byose barabizi ibyo dufise mugabo bavuga bati sindabegereka abarundi bohava batunga hariho umunyamahanga yambwiye ati ntidushobora kwemera ko ubwo butare mufise mu burya mwenyene ngo buribwe ni miliyoni 12 gusa ntidushobora kuvyemera ngo ni bwishi ntimwo burya mwenyene hajya rero niba bubona ababirigi bari barimvye hari murehe bagacasiga bafuriye bakaduhisha nuko bazi ko umunsi umwe bazogaruka kubwimba nubwi wacu ni reserve dufise hajya ngo iyo misozi yose aho haruguru ngaho mubona nahagikiriri hose burya muhava amazi muti no tuzozisambura ziganzwe twimba ubutare tuzobaza tumara ubwahandi naye duhera ku bwubatswe ko ega n'abana bazovuka mu kinjana c'igihumbi barabukeneye ko nabo barakeneye naye duca tubumara reka turye ibyo duhambije hama nabo tuze tubabikire sawa rero turavyumvikanye we tujya dupanja akarere tujya dupanja akarere kandi duhejeje gupanga akarere ubwo nyene tuja ku kivi hariho abantu bazi ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare ubwo butare ni gwanje article yindwi les substances minérales ou fossiles soumises au régime légal de carrière ou de mines constituent la propriété exclusive de l'État. N'umusenyi ni propriété exclusive de l'État. Ajya mabuye muravyumva tuvyumva kumwe bagabo erega biranditse ntagire uzosubira kuvuga ngo ngiye kugurira gwitongo cyangwa ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare oya burya butare sigwawe abantu baba mu ntara zirimo ubutare bwishi nko mu Cibitoke kuzavuva ngo ahi wanje ngo hari y'ubutare ngo guhagura meshi mugabo bugago cadagurisha meshi ngo kuko ngo hari y'ubutare ni gwawe nubwa leta abantu batagura bimenye kandi niki mu bisanzwe aha ministere za obeme nivyo babirirwamwe bariko bigisha bene gihugu mubigisha ikode mwe mwaciye mwishira mu kabati muri inumira namwe ntavyo muzi kuko namwe mwaciye muza kumpenda ngo la propriété relève de la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles. Elle est inaliénable, imprescriptible et distincte de la propriété du sol. Distincte. Propriété du sol ne vaut pas. Wa mungu aragenda kagura ngo naguze hegitare ngo hari ubutare. Urumvise ko baguciyemo? Niba barakuzimvye ntumpamagare erega nta muntu ubucucu bwiwe ntushobora kububurana nire no préfère prévaloir sa propre turpitude
niba waraguze itongo bakakuzimba ngo hari y'ubutare bimenye baraguciyemwo nakazi kawe uba warasoma itegeko ico rivuga hari y'ubutare ahubwo ico ukora wabubonye uca wiruka hariya muri OBM uti nabonye ahantu hari ubutare wahabonye yego ni hajya OBM irashaka kubwira iti hajya ntiharagera ko tuhimba ntiharagera ntiwiriguragura kuko urumva ntiharagera cyangwa kubwira ati ubu tubwimbe par priorité hariho nk'ubutare dushaka kuvuga ngo twimbe par priorité kubera butagaciro ubutagaciro ashaka kuvuga uti zahabu tuzibike diama tuyibike emerode tubike tugende kwimba burya butagaciro n'ingoga umufa w'imbwe bw'unyobwa ushushe tugaca tubwirukako tukabwimba numva rero ninde afise uburenganzira bwo kuvuga priorité ni ministeri we wabubonye genda uvuge niyo uri kurimba biranditse aha ayuko ugibona ubundi butara atari bwa bundi wasinyira yuko ubwo nyine ucubivuga utabivuze bigenda gute igihano mwarabonye ngere cyanditse siza murasoma harimo ibihanoga nk'ubu we wari wagiye ngo niko ni makorta ugaca usanga hari inzahabu ntuzivuge igihano kiratekanije uteza ucuvuga uti hamwe nariko ni makorta zaza harimo n'ubundi butare ngubu ubumeze uku biranditse ngaha mwitegeko ari neya igira kabivuga iti l'État peut entreprendre pour son propre compte l'État peut entreprendre pour son propre compte soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés ou des personnes morales, nationales ou étrangères, agissant seul ou en association avec les tiers, toute activité minière. L'État peut entreprendre pour son propre compte toute activité minière, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes morales. L'État irimba ikaciha magara mayondori zanirya societe yawe twimba ubutare urumva ni leta iri kwirimba ibicishije kwa societe iyi nijya kontra mwabonye yoyo urumva nabahinga leta yagiye kwimba ubutare bw'imurehe ikirondera abahinga babikora no kuvuga nabakozi ba leta hanyuma ukabahemba ku mwimbu bimbuye niho negociation ziri ndavye ingufu nkoresha mboni beyobiyi ndavye iki mboni beyobiyi urumva yuko leta irafise ubwo burenganzira ishatsi gatuma kuko umurima ni wa leta umurima ni wa bene gihugu bose ni w'Uburundi Uburundi rero burashobora kuvuga rutingana imbu butare bugahitamwo ndavyikorera directement canke ntumuwundi naho yo umuntu uramutuma naka wewe niwe ntumye genda uyimbe hanyuma mu mwimbo bikagenda uko na concession irashoboka ngo toutes les substances minérales ou fossiles et les carrières peuvent être concédées à des personnes morales ou physiques qui en font la demande à travers des autorisations et des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation suivant les dispositions du présent code. Na concession irashoboka mugabo araza kukubwira iyo bagize concession hose nasanze ku mwimbo mutegeza kukamura ku mwimbo ngo ainsi pour toute activité d'exploitation des substances minérales une part fixe de la production est réservée à l'État suivant le principe gagnant-gagnant et est déterminé par voie réglementaire. Gagnant-gagnant, principe gagnant-gagnant no kuvuga iki? Gagnant-gagnant. Urumvise? Toute activité d'exploitation des substances minérales. Ainsi, pour toute activité d'exploitation des substances minérales, une part fixe de la production est réservée à l'État. Mwumvise pour toute activité ari concession ari iki vyose yumviriza neza kandi obeme mugasubira kwihenda akazi kayo mwumvise kudahana ko ari bibi murabaza heri
yase guhana abana biwe bariko baravyonona Imana yaramuhanye kivuga ngo bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa no mukazana wawe mbere natwe tudahanye hobeme uri kuravyumviriza aha ndabivuze abo mukorana bari ngaha mwese une part fixe de la production est réservée à l'état suivant le principe gagnant-gagnant. Principe gagnant-gagnant ni iki? No kuvuga aha rero niho mwahora mwibira rero ndabatera inkuru. Nitwe badufise ubutare bugugwa umuriyaridi w'amadolari. Kugira ngo ubwo butare tubwimbe tubwexploite tugakenera miliyoni 200. Wewe ukazana izo miliyoni 200. Wumvise ko leta yazanye ubutare bwo muri yarite nawe wazanye miliyoni 200 none hageze kugabura ucutwara miliyoni 800 cyanye utwara proportionnel kuko ajya mahera wazanye ateza kuronka inyungu aha ma cooperative yo mufise mwese ndabajeje ntinzanira mwebwe fond d'exploitation mwazanye andazi ni bakebonyereka muga muri yimbira mugaca mutwara exclusive ngo 70% ivuye ganya no kuvuga we wazanye miliyoni 200 leta nawe yazanye ubutare bw'umuriyarite noneho rero muca mu negosia muti none jewe ku miliyoni zanje 200 inyungu yazo nangahe uti mukumvikana uti tubone inyungu ari ati none ko nanje aha umutwe nazanye nawo wowe ntuhembaga nangahe ugahemba amahera yiwe yazanye ugahemba ubuhinga bwiwe yazanye ugacuvuga uti wewe rero ndavye ndumuhejeje ibiganiro uti wewe mbona kantite y'ubutare bwawe ni butare bufise valeri yi no kuvuga ubu ni gwawe igihugu naco naya ivyo bintu bigoye amajahe hari abavuga ngo ntaba specialist bo muri contrat minier ngo dufe asinahejeje contrat gantutse sinayihejeje ngo specialist ngurumva ngo hategeza ko ba specialist ngo ma contrat minier ni ibiki no specialist ufise umurima w'ibijumbu ugamagara umuntu uti ngo bisoromere nzoguhemba dushoye mukumvikana uti uzompemba ngahe uvuga uti dushoye imbegete 5 wewe nzoguhemba imwe naje ntware zine utoya uranzimvye nzotwara 2 nawe 3 mukanegosia ndoreka ivyo ndaguhamagara umunyamahanga ngo expert ankona kumvikana iki ajya n'amayeri yo kwiba igihugu jewe Burundi je navuze jewe basha muzopfa mubunyicirako kabisa nzobukunda kandi butegeza gutera imbere havyo vuga iki jewe munyita se barundi di pere de famille ambo pere de famille nuzi guteza imbere umuryango wose ukanezerwa mwebwe mwagize ingufu zo gusora mu butare mukanezerwa kurusha wari yicaye nico ituma je nkunda barundi bimba ubutare mwibaza nkunda abanyamahanga none wewe kwayuza gukuramwo yose ushuja kubaka ibintu ngaha mu Burundi abandi n'abacava ngo rapatrima wumva bisa wewe ayuza gutwara yose uza kuyubakisha ibintu mugabo kubera minsi heze kwari ukwiba amahera mwayagumiza hanze uko muzi kwa ramiba ubu nico tugira amahera heza agiye kandi rero ayo mahera heza agiye nimwaca muyavanga naryo yandi azocameranda yose azocameranda nese nabwiye ko je nariko ndabiruka ko kuvyo mwari je nkeneye n'Uburundi buteye imbere aho twahereye dusega dutunze iki nico ndiko ndagwanya aha murumva contrat ganyaganya je nabajije abantu bose none ngo hari kibazo wowe uzanye miliyoni w'amadolari hanyuma tukaca twimbura umuriyaridi w'amadolari twatuvuga tugabura gute umuriyoni w'amadolari urunguka umutwe wakoresheje ukunguka bijya bigufu wakoresheje bikunguka yega byose birimo urabaza abatoma twigo bariko baravuga nti baza mwandike umwe wese cyazokora turaba umushahara wacu niho tuza kumenya pourcentage uzotwara kubera iki je nzokora iki nangahe iki tukiravye nzokora iki aya nawe ntuzoyarya kuko urumva abakozi nibo babahemba nibo banteretana amashini urumva nabo nyene bahejeje ucusanga
hajya muvuga ngo babahaye 30% burya nta 30% azotwara ndabivugishije ukuri none ko muri izo 30% arizo bahembamwo arizo bandirete namwe imashini mugabo araharura nabo ntibemera guhomba baravuga bati mugabo duhejeje byose kameme ndafise umwe nagasenye purusa niyo negotiation kuko mwebwe murumva muri ko musoro mu murima w'abarundi bose namwe murimwo mugabo nimwe mwagize inguvu abandi bicaye nico gitwa muca mu bihembegwa nandi vyumvika niyo ganyagaja n'abene gihugu ntibazovuga ngo portion ngo yatunze ngo kubera ubutare bwacu oya nawe portion yakoresheje ingufu nyinshi ziwe nawe wari wicaye hari ahijya ntazi mugabo portion mwimbu yazanye yarose ko nawe aciye kubakira ishure yubatse barabara yubatse bitaro amahera yazanye kubera ingufu ziwe none wantu wo muhera teza kumuhera mwebwe rero mwimba mutereza namwe kuronka impera mugabo mutagunze igihugu ibingana nivyo mwazanye ntabwo bajewe naho mwavuga muti tumvikanye ukavuga ngo nzotwara 5% ngasanga ni miliyaridi 10 ntaco bimbwira hari abantu hacaza ngo none ngo ayo mahera yose azakoresha iki oya wayatwaye kuko wayaguze nuko je ndabivuga aho ngo domaine l'État peut définir par voie d'ordonnance les modalités d'exploitation et de commercialisation des minerais jugés stratégiques imwe nababwiye leta irashobora kuvuga iti ngaha nuko hano mutima baga ibi mvuze niyo base doto aho muca mutavuga muti basha bwabone nakoze amakosa mu bisanzwe mwategerezwa hariho recondition kugira ngo uronke ijya kontra kanze ndabereka ama article narayasurinye muga igihe kontra barevoke nkobo ngaha emwe no bamara mwese igihe kontra barevoke violation de clause gicho vous avez nababwira no communication de renseignement technique exigé en vertu du présent code vous avez nababwira no renseignement ijya kontra yawe ikizimangana yo hariho n'ikindi mbona gikomeye manquement grave aux règles d'hygiène de santé d'environnement et de sécurité haraka kumunani ine article ya 36 mwumve agapwe kumunani igihe kontra cifutwa ngo détournement de la production des substances minérales ya gaha mwese mwofatwa kweli none nk'umuntu yimbagura akavuga ko imbiza haba maze umwaka atararonka n'ibiro 5 uwo muntu kwereka bandanya yimba wakwemera kuguma wimba uhomba ukamara umwaka ntuze wimba ngo narabuze muga ngo muhemba abakozi ntuhebe aho bazi ko wiyivye wewe ubahemba iki nuvuga urimbura ugacunyegeza ukaronka ico bahemba murumva nkaha contrafte ibigiye ama cooperative amajana n'amajana yimba ubutare mu kigaya cha leta 0 francs mu Burundi ntituronke devise nari erega navyo nyene biranditsemo iyo mushoye mwumva leta namaze vuga ko muri ko murakorana mushoye amahera ubwa mbere yose abanza kwinjira mu gihugu yose ajya bwashoye ko yinjira mu gihugu hama buza gutwara ko yapare yawe muga amahera yose abanje kwinjira mu gihugu abantu rero bashora ntibinjize mu gihugu aha twogira inspection vyogorana nibaza ko burya mwese umutima uri muri ivyo mvuze mu bibazo vyinshi mufise nico ituma shaka nce nzana deba biri ngaho kugabura kwimba impusha ngene bigenda ningene igihugu cinjiza
murumva nk'ubu ndababwiye yuko naho yo ba societe étrangère imbere ya byose abanza kuzana ayo mahera hama muri kontra mukagabura muga mahera yinjiye mu gihugu bati Uburundi bwarinjije imiliyaridi 10 z'amadolari uyu mwaka naho muri izo 10 zitanu zoba zagiye muri ajya ba societe yo hanze mugabo ziza kugenda ziva i Burundi ntuvuga ngo ndazideturunira hariya Uburundi bubanza kwinjiza bikaboneka ko amahera yinjiye mu gihugu n'igihugu kigira imwizere mu makungu imbere y'ibindi bihugu ugahagarara ugashinga ikirenge bikumvikana kuko barabona ko igihugu cinjiza amahera niyo uvuze uti nkeneye kwiyubakira amaeroporo mu ntara zose z'igihugu uravuga uti ewe mpa amahera ngaho nzokwishura kubera babona amahera winjiza nta kibuza ko baguha amahera yo kubaka amaeroporo ahadushatse intara zose bo zagabanutse ari 5 ahubwo nimwe muravyumvira Yoko imwe yose tuyishira mu aeroport hanyuma autoroute zigafatanwa n'ama autoroute intara zose hamwe atanamwe uzosigara ugenda isahirenga uva mu ntara uja mu yindi ntibishoboka no munsi ko tugiye butanyerera tugenda amasaha 3 ugiye mu Kirundo none wiyumvira yuko bidashoboka ko tuhagenda isahima none ntumva ko business ica yoroha erega yo mahera nta kirida yaronderera nayo kubaka amabarabara amaeroporo ibitaro amashuri meza nimwamukene n'aba expert baza kwigisha tukubaka amashuri meza rugaca duhamagara abanyamahanga ko tuzwa dufise ico tubahemba uno munsi abarundi baca banka kuvura mu Burundi ngo bahembwa make natwe tuzova tuti ni muhereyo mwaraduteye akagere tugatratwe tuzana abanyamahanga baze kuvura iwacu abigisha tukazana abigisha babahinga bayigisha je nabana bacu hamwe nko mu myaka itarenga 20 2060 tukaba dufise aba expert tutaja kurondera ubuhinga hanze tubwifitiye ngaha ivyo byose birashoboka nta handi nze y'amahera rero nubwo butunzi Imana yaduhaye ubwo butunzi Imana yaduhaye rero reka tugire mubazi ibibazo twishurane dupangane kuko urumva ituga iyi sare niyirimwo kazoza ku Burundi 2060 ni muri iyi sare gaha dupangerera akarere dupangane uvuze utahandarenganijwe nabonyemwo n'abanyamahanga barashobora kuvuga bati twebwe mutemeye kugira uku ntituzozana amahera yacu abanyamahanga nabo baraduhenda kabisa amasosiyete yo hanze araza ataza n'urufusha rw'ifaranga agacabwira ko yatsanya amahera yafise afite ideni muri banki yo ngaho i Burundi sivyo muri bamwe ba Rainbow ntibafashe ideni ngaha mu Burundi barafashe ideni iyumvire ugacuvuga ngo warazanya amahera ngo investment wakuye hanze ari amahera wakuye ngaha nyene mu gihugu hariho amasosiyete yo hanze kubera iki babonye indongozi zacu ari impumyi araza kaducamwo nyene kuko turi impumyi cyangwa kadufunga amaso nakakandi bataka kamahera kuko igitureke ziba amaso kikagora bika ingingo akaza reba gacaduhenda ngo ndi mu investisseur akazana $100,000 agatahana amamiliyaridi n'amamiliyaridi atazanye agashika agacasaba ideni ngaha hariho umuntu yigeze kuzana investissement ngo yazanye investissement igihugu kimuha ivyaco kiratanga aca yiruka ajya muri banke de la bita aca afatayo desa 50 miliyoni y'ideni aheze aca biheba muga yatwaye ati ni wanje mwarampaye ntimusubira inyuma mwampa mubona baga bijya leta rero ubwo burenganzira bufise bavuga ati ubu rero ndafashe ingingo iyi ku neza y'abene gihugu bose iri mu escrow ega igituma leta bakunda kuyescroka bazi yuko ari abstrait mu kuyescroka bumvikana n'indongo ziserukira leta je bijya ndavyita association of all ijya ndongo ziba mwagize inama yo kwiba igihugu ubu usinga ivyita igiturire oya mwagize inama yo kwiba igihugu kuko we niwe wari ugihagarariye wari kugihagararira none mwace muje inama kugira mwibe igihugu ko muzi ko atamunyezamu yari kuba wewe
duca rero tugira deba hanyuma kende kintu nshaka ko dukora mu guheza inama niyumvira yuko mwazanye liste de présence kuri liste de présence mugire tableau uretse ko bandika ko ziga nimero zabo za telefone umwe wese abo mu nzahabu ukwabo chaque minere ubu ntumbwira ngo turuwatekwa vuga uti je n'ubutare nta kumwe baduhenda ngo tererare hari minere yitwa tererare muhamuzi ubwiri yitwa jewe naravye muri tableau domaine relief ndarondera elema yitwa tererare n'amatere nirezere material hari hiyi niyi kandi zinganye beyi sivyo agacambwira ngo tenere watererare tenere fuguti iyerema tenere yayo niyi iyerema tenere yayo ni numva rero uvuze truate oya we vuga ubutare bwawe wihimba kugira duce tuba shirukwanyu hanyuma umwe wese kuri koperative yiwe arerekana ubutare azozana mu kwezi none maze imisi mwimba nta numwe amaze munsi y'umwaka yimba no kuvuga umwe aramaze kumenya statistique utije mu kwezi nzohora ndonka ubutare bungana uko ngasanga wabeshe tiferme ndabaha ese y'amezi abiri ngasanga bavuze bike uronka vyinshi uzoca ufutwa na mwavyumvise fraud ukaba wavuze vyinshi ntubizane wabeshe kuko nshaka kugira statistique menye nti mu Burundi ku kwezi twimbura korota inganuko twimbura kasiterite inganuko twimbura inzahabu inganuko tugaca tumenya mu kwezi duce tugira statistique zo muri ruwa budgetaire tuti tuzoronka amahera muri uwo mwaka Uburundi buzoronka amahera anganuko kugira ntidusubire gucanamwo ndumva rero kuri tableau mushiremwo umwe wese aca yandika ko statistique murazizi umwaka mumaze nta numwe ari munsi y'umwaka agize hanyuma ibibazo buza kubaza nivyo biza kudetermine ingere duca dukora amakontra gushasha iziya 7% ntaho numva mwazi ku ico sinakibabwiye umviriza Convention minière approuvée par le décret de délivrance d'un permis d'exploitation haba grande mine petite mine bavuga bati ntuzeye ngo les dispositions relatives à la participation de l'État au capital social de la société d'exploitation minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement ou au partage de la production minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement entre l'État et la société d'exploitation. Jeni mwandonyera handi hantu hoba handitse 7%. Namwe ni muyifate jewe mbona omwe capital social kandi ni à titre gratuit. Nuvuga leta antake propriétaire ya mine muri ya capital social yawe leta bifisemo omwe 16% capital social kandi ni à titre gratuit none si code mini à titre gratuit nukuvuga yuko nimwaheza kugabura na leta ndabivugaga muri transparence mwejeje kugabura kuri ya iganyaganya wewe mu byo twaye bigabura aba actionnaire nesivyo aba actionnaire nibo bagabura kuri ya pare wewe watwaye wumvise ko leta ari mu actionnaire nayo aho set up and rule c'est la loi ça vient do kubera igihugu ibisite ndabivuze bivuye mu bene gihugu novuga leta ni actionnaire mwese mubimenye ahindani muri mwebwe mwese eta et actionnaire au moins 16%. Murumva kubera mutabigize amakontrakt asubira rero gushasha casubira kandi noneho mwumva igene namwe mu vyonona mwumvirize article 258 iyi code yakozwe itariki 4 z'ukumunani 2023
bavuze bati en délai de 90 jours ouvrables compté de la promulgation du présent code est accordé aux sociétés dont les contrats miniers ont été suspendus ou à celles régies par décret loi numéro 1/138 du 17 juillet 1976 portant code minier et pétrolier de la République du Burundi pour la renégociation conformément aux dispositions de la présente loi. Murumva hari iminsi 90 gusa kuva itariki 4 z'ukumunani hari iminsi 90 hawe kugira ngo mugire renégociation conformément aux dispositions de la présente loi. Aha ni mwara mwese muri horora ruwa ni mwara mwese muza usanga mwese muri andehoro ya ruwa novuga bisigura iki muca mugaruka kwikonforma murumva nako nakagongwe gatoyi kuko nta bihano birimo nako nakagongwe kuko urumva none ntijuru zaraheze mwari guca muhanwa ko mwabandanije mwimba mutari konforma kuri ruwa mugabo ubu muce mwikonforma rero ukuva mwese murumva ko mugiye gutora mbe vya binebwe byo muri ministeri bizobishoboraga nzofasha naje kuko muri beshi kabisa irifo ko tubigira n'ingoga ku buryo twinjira neza kuko kubwa ngingo shaka yuko itegeko rishasha rigenga amahera azokora muri uwo mwaka ntegerezwa kwandika amahera azova mu butare rega nicyo gitwa ariko ndabibabwira iryo tegeko naryo murazi ritangurana n'itariki imwe y'ukwezi kw'indwi rero ntihagira umuntu ashika itariki imwe y'ukwezi kw'indwi atararonka kontra ijanye n'iri tegeko muca muvyumva kuko tuzoba twamaze kugira iyo statistique umva ntanga dere y'ukwezi kugira ngo irya tegeko rize rije mu nama nshinga amateka kuko rigenda yo hakiri kare rigenda mu kwa kane ibyo byose nukubigira n'ingoga kugira ngo itegeko ryabwirizwa riraba amahera azokora rize rigende twahejeje gushiramo tuti ubutare buzokwinjiza amahera anganuko murumva yuko yari dere ya 90 jours ntivyabaye ubu duca tubikora ntabwo no musa baca batanga imihoho c'est à prendre au laisse itegeko riravuga niryo rivuga hari ngo urumva nzoca ndabiheba uraheba abandi baza kwimbira ivyo nta gusigana itegeko ritegeza gukora nta gusigana inkore ku maso urumva rero tuca tugera dufise liste umwe wese yiyangajije ku kwezi azozana iki nshimire mbe ninde niwe wavuze ko aho uronka 400 kilo none warose 20 one ninde hariho na portion yaradugije sivyo portion yerega patriotisme aho nkubu ndayibona ko iri kwiraza umuntu wese ubu aca tubwira kuko nitwagira nkete tugasagura duhenda mwumvise ingaruka zavyo muzamwe mugiye kumanika imbabura abaga magamaye na umwe wese azovuga ngo narose umutaho kwiye ndabihevye hariho bivuga uko ati narose ibikwiye je ndabihevye mugabo niwabiheba abandi bazoza nabo batararonka mugabo arabarundi nizo kontra ganyaganya naganda abwire yuko kontra ganyaganya y'umuntu atavuga ngo rapatriement no uvuga ngo rapatriement murumva ko ntibisa hari hakabirya kuri mwebwe abarundi akazobirya ako muzokane gose tuzokumvikana ku barundi sawa none rero mumbwira ibibazo mugira muhura nivyo navuze namwe murafise uburenganzira kugira ico mubivugako muti ngaha muratugunze natwe twabwiye tuti none tujane iri tegeko mu nama nshinga amateka bagire amandema niba nka kwamanda naho bizoca bigenda gute rega aha kugira bibifudike dusubira tujana mu nama nshinga amateka ikavuga iti ibi tubonye ari nyakuri ni sawa basa atari ivyo urumva bica byanka bacavuga bati ni contrat d'adhesion nta kundi tiade rutina derepa sawa rero rero nganda bahijambo sinze ko mushikiranganje hari ikindi yongera ko byo navutse hari byo yongera
sawa nukumviriza rero mwebwe abahinga bavyo muri abahinga ba leta ndabisa abahinga ba leta niyo yimba ubutare nitwa twarihenze nitwe twihenze reka rero mwebwe mutubwire ivyo mwiyumvira ijambo ni gwanyu. Nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi, nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi, nyakubahwa mushikiranganje w'ubutare n'agataka nabo mfatikanije, banyakubahwa baburamatari mwitavye kino nama idasanzwe, banyakubahwa musanzwe mukora muri kino gisata cyo gucukura ubutare, murakoze kuma kano kanyi nyakubahwa excellence. Jewe rero nkaba vise utubazo nagomba kubaza mpereye aho Jeni twanduwaye Marcel nkabandi umwe mu bahoze ku rugamba. Ico gisata mu bahoze ku rugamba nta nabakimenyere nta nabari muri cyo ko ni gisata kigoye kirimo na code kirimo n'abanyabwenge beshi nkuko mwabivuze. Bo James cooperative zindatangura hariyo ndimwo iriko irakorera ikabarore imaze amezi 3 ikora. Hari nizo nuko ndoguruza ngomba kuguruza maze kuronkera conformité zibiri mu Kirundo, hari n'izindi zishaka kuri 5 tugomba kunguruza nk'abahoze ku rugamba. Kuva mu dukoresha sabwe hari izindi ntarandi mbo muri rusange ari cooperative ndimwe nsangiye n'abene gihugu iyo imaze 3 mois iri ku kivi ikabarore. Hari cooperative z'abahoze ku rugamba kuva mu dukoresha inama Gitega twagiye hamwe. Urumva rero wevuga uti mfise cooperative yitwuko ikorera naha murakoze cyane nahandi ugize aba cooperative menshi duca dusubiranamwe. Murakoze cyane mfise cooperative nzebikira imbere y'amategeko yitwa ngo iki? Yitwa Soko PPMC. Soko PPMC. Chakore muri rusange rero nabaza kwiye 16% muhereje ko ikibazo nshaka kumenya nashaka menye ko aya marodovance twahora turi ha tuzobandanya tuyariha. Hama mwavuze ati beshi mumazi gihe mukora mwararonse jewe nabitanguye ndetse kuva mvuye ku rugamba naragize ibakwe ryo kuronka akazi mu basanzwe babikoramwe abaguza tunga niho nanaronkeye experience muri ivyo. Hama munyuma ndashinga cooperative zibiri imwe ndahomba ndabura turabura iyindi bamaze kuma conformité baca bambira ko ari ahantu hadakogwa nkuko mwabivuze. Hariho terme ubu basigaye bakoresha ko abantu bikomeza naragiye ico gihe nari kumwe na SP Kayanza na vice wiwe Mathieu daja muri OBM baratelefona turatelefona bugati yaho ntiyakogwa kandi abantu ufitiye conformité kuva 2019 nubo hano ntiharakogwa. Nukuvuga rero jewe ndi mu bantu barenganijwe. Oya bakubwiye bati aho ntihakogwa. Yego bambira ico gihe ngo ni parametre ya Komibo. Kandi Komibo ko babivuga hariho uruzi mwogere batarenga. Kandi impande yayo masite yose abandi banego barahakora. Ntaco kizima nababwiye ko tugiye gutangure. Murakoze byose n'amakontra. Murakoze cyane muvyeyi. Se barundi. Hama jewe ikibazo nagomba kubaza nikijanye n'amadokima turondera muri OBM. Amadokima umuntu arariha mugabo kugira ngo tuyaronke bikagorana nk'akarorero je ndafise abagenzi beshi barishe kandi babahaye na autorisation kuva mu kwezi kwa11 kuva mu kwa 12 n'uwo musa taruhusha. Ivyo rero ntitubona intambamye kuko barinze badosaba autorisation vomye ko twatuzi ko umuntu ataja ku kivi. Hama ibijanye n'igugwa ry'ubutare kugira ngo ntibize koncamo OBM ivyo nivyo OBM ivyo nivyo hariho abantu basavye bakariha n'ubu mutarabaha amadoki arabeshe uno musi kuko turiko turaja mwino nzira yo kugira ngo dutunganye amakontra neza cyaratumye ubu tukiko turavyiga ko dukurikiza n'intumbero muri ko maduhanshasha vyaratumye haba mwako kantu ko guteba kandi bose barabizi nibaza ko nta numwe ico turakibwira barabizi bose ntivyabaye gutevya igikogwa ahubwo vyabaye kugira ngo dutumbere intumbero dutegeza ko turakurikiza yisunga amategeko. Yego murakoze yuko hari nabigeze ugomba kubigerageza ariko ahanyene barimwo harabigeze ugomba kubigerageza mugabo ntivigeze kugira ngo mubahese kuri 70%
kandi naramaze kabwira ntibwira mu itegeko ayo seti mwayikuye benshi ngo bagaba ngo utaduhaye seti plus turabihevye heba abandi babikora nta gusigana amavuta utemera gukurikiza itegeko bihebo bivemo twebwe murabona mu ruho duhura mu gucukura ubutare abantu ku makontwari bakira ibyo tuzanye jewe nkuko nabivuze nkikorera muri rusange burya leta iki gikorwa igiye kwikibuka nkuko mwabivuze nuko nyina risi batamara ibintu byarabaye wandabaga jewe narigeze kugenda ikigaraho bashorera ubutare nkabona mu kugura harakantu batondesha gutya nkabona bagashira mu dutudutu bagaca bagusubiha ibisubizo directement ariko rero ngaha mu Burundi hari vyanyobeye uraza umuntu washora akabwira agafata ishantiye ugacumara nk'amasaha 3 yiyugaranye akazabwira ngo we bwakwamye akakubwira ngo we ntizapimye ngo we zapimye autant no kuvuga twego ubutare naho tubushora ngaha batugurira nko mu Congereza twashaka rero batugurire ku mugaragaro jewe ndi mu bantu bagura umwimbo w'ibigori mu komine ibigori vy'umugambi wa leta turabipima tukabisuzuma ko byumye nibadupimire ku mugaragaro tumenye ivyo dushoye kwari ivy'ukuri nimba rugusepara dusepare mugo tumenye ati iyi yapimye ota tubibona muri rusange rero abantu je ndahafise amakenga nk'umwe mu babimazemo igihe hamara nkuko mwabivuze jewe muri komine Marangara narahakoreye umwanya munini naragiye kurondera site sangara ahantu numva ni muri parametre ya Ntega mining ndagenda mu Kirundo ku Ntega sanga ni muri parametre ya Ntega mining ahantu rero nahantu hanini cyane hariho n'abantu bari bararishe amadokima uwo munsi bicaye bamaze imisi barazizo n'imitaze barundi aba bantu rero kuba bicaretse ahantu hari ubutare abantu bavuga ko hari ubutare mbona aba bantu baza bagahenda leta ngo barafise ngo parametre ntarengwa bohagarikwa hama abantu bakaja ku kivi hama bona bo barishe bakabandanya bakora jewe ahantu bimba ubutare nari rivoronse buryo uretse mu Cankuzo no mu Ruyigi narashiraho site nashaka kuguruza site 10 nkabahoze ku rugamba jewe ndi muri bake mwashimiye mu bacumye kugira irigation kuri mamuci mwarashimiye kesi kandi ndabishima ndabikenguruka no kuvuga n'ubu rero kuva mu dukoreje inama Igitega nafashe ihangiro ryo kugira koperative yabahoze ku rugamba natwe turabico dusahiriza ibi rero nabonye ko ari intambamyi muvye ise barundi burya no kuri general urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakombonesha kure haba ko mwitanga iki gihugu jewe nari nifuje mbere wanashaka sinobahisha nari naciye kuri general Silas ntigura ati sawa umunani wanyu ariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye mu nda ikoramo iki gihugu hari abantu nyoyegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kabaje gura etaje Bujumbura igihugu kirimo isiha ivyo nshaka ndabibabwira fizike maturi babiri inywego turangiza inama mu mpona ni minota 5 iyo equipe mushireho commission mugasanga ndabesha muzoce mu mpana no kuri excellence ntabarambiye mbaye ndageza ngaho murakoze abandi bafata ijambo retro none ko twumvise les conventions légalement formées tiennent lieu de loi les conventions illégalement formées sont nulles et de nullité absolue akoni mukandike mugende mukazi ntimuze mwitwaje ngo nzanye convention nsanze itari légale itari conforme à la loi c'est nul et de nullité nta na effet nul ne peut faire prévaloir sa propre turpitude wagiye horora loi la cour constitutionnelle yo havidu kubita kuko constitutionnelle ijejwe kuraba ko amategeko akurikizwa aho mubimenye ntagire uwuza yitwaza contrat yanje zose ndaziko ziri illegale ubu rero dusubira kuzikora ko nabagiriye ikigowe havuga nti nta uhanwa kubera ivyo ntagire usubira kwitwaza kontra hanyuma hariho amakondisiyo kugira ngo uronke kontra ntuzeye etude de faisabilité aha mwarayikoze mwebwe ubu kontra yanyu nosanga iri annexe ko etude de faisabilité kugira werekane investissement wazanye c'est combien investissement wazanye c'est combien genda murabe kontra yimurehe ingene yanditse byose biriko etude yose n'amahera investir none namwe muzana mutwe gusa ngo nje kwimba ubutare ngo nkeneye gusa ngo mpango dafise cooperative ngo none ngo hariho rodevance ntanga ngo camumpa document
ijya ajya makondisyon dutereza kubona ko contrat yose iriko annexe étude de faisabilité c'est numéro 1 nahiba koperative gendo twigire étude de faisabilité tuyizane turaba amahera na uzanye kandi uyashira kuri konte tukayabona ko ariko narabonye abakurikiza amategeko ugomba kugira fondation ya karorero bakubwira bati tutayabonye miliyoni amajana 2 ntagre muronka namwe nta kontra muzopfa murose nta permis muzopfa murose utabaje kwerekana ko ya investissement bayizanye kuko ntidukeneye abaduhendo kwatambikiza ngo ni iwawe hahe na Mose muhava muca muja kukiriyo kwere na Mose ntihabura baja kukiriyo koko umuntu arapfuye none kontra yawe ipfuye kare naho mbona abantu bari kwanyura yeri ngo narosa ka concession kandi mukita ka concession ga ntimuravuga urukonsession ngo narosa ka concession agaceja kunywa agahenekene keza ko yarosa ka concession naho nta nakimwe yemvesishijemwo ga agaceja kurondera isoko mu commissionnaire hari n'amasosiyete yo hanze twabonye aza kaguhenda ngo arafise ngo waje kwinvestisa kugira ronke ijya permis gusa agaca agenda kuyishora hanze ivyo twarabibonye nico ituma ubu baga nimwabinsinda ko urumva nta kundi ngo abaminero urumva ngo baca kwirukako ivyo naravyisinye rega gutwara igihugu bagabo nuko nyene baza kwisinya nyene ivyo nyene mugaje nkeneye ko Burundi mugana namwe muri abarundi kane tugume duseka dufite tunga frere aya ariko hatwonanirwa kuronka muri yaridi w'amadolari ku mwaka munganuko kwe twoyabura asaga twoyabura hoho twoca rutanga ibiho rumva rero ikibazo wabajije mbaye ndakwishura kiri kare nawewe bazogende wikonform uzosubira kubaza ikibazo uvuga utubaranzimvye gutya bimeze uku nababwiye hariho kijya cha 16% kijya ni capitale sociale ni muri capitale sociale yawe nawe ya ntuze yawe uzozana umuriyaridi muri uwo muriyaridi umenye ko leta ifisemwo 16% nuva mwimbuye ijya pare yawe mu actionnaire acatonda omwe 16% gashobora kurenga ni omwe none muna mashiga amateka ntibaharavuga ngo omwe 30% ntihariyo 40% harura ko binduru ni omwe rumva ishobora kuba 30 ishobora kuba 50 ishobora kuba 60 hino nani kubera iki pourquoi biva kufite dukurayo mwese ndababwiye hanyuma rero hagaca haba bya bindi byo kugabura production izo principe zibiri Senegal nico ituma ntituzoziheba nanje nabonye no gukora by'amakontra yatonze ngaha nabazoheza mbwira ingene akeneye aba expert international gukora contrat nini cyane natavuye ko byavunaniye dore ico murumvise by'amabeyi byose ubu twese leta iri kumwe namwe bwe mwimba muri ubu tacama kontra no kuvuga leta mugiranye kontra ni mariage y'umugabo n'umugore avec régime de communauté de bien resif si communauté de bien ni wacu twese turadusigaye twumvikana ingene tugabura gusa ni régime de communauté leta urumva igihugu na wewe cooperative cyangwa societe mugize mariage yo kontra ni mariage icituma mwa muri kumwe nta uzosubira kuducamwa ayo makontwari ntazoducamwe turi kumwe bizabiheze nayo nyene ndazari ngaha nibaye barajugumira nyene nta kundi none tugire gute n'abakomisi bajya genda bitaba commissionnaire qui achète ton de l'état ubu genda bitaba collecteur murumva makontwari girazo yitwa ni nk'umu collecteur kuko ariko ruta nahizo bikontware yaguze nijya yaguze byose tumenya tuti leta y'u Burundi ifise koroti zoshora duce turonda hari soko nziza meho mwibaza ko ari gupfa kuvuga ko cyashora mu Buhindi ubundi shora mu Bushinwa ubundi turondera isoko igihugu cy'u Burundi ariko rutakirondera isoko nziza
nuvuga yimbwe mu Kirundo niyimbwe mu Kayanza zose tuvuga tuti tushoye hariya wewe ubuzi kanite yawe umwe wese abazi kanite yiwe yazanye hari ikindi cyane ko ndira transparence bagaho cyane naza kubabwira ngo mumpere ngeko nzorya mugabo ndi murundi naje yewe nzorya abarundi twese nzorya kere twese sawa gani ekere sistema doye ntimuje kunegosia amakontra ari ilegale muhava mu nkwegera mu bintu bibi hariho abantu bagakwega kwego gasanga uri mu mafuti la fois passée hariho conflit yashitse wanje abantu bitwari wanje kandi harimo ivyo vy'ubutarega navyo nyene abarayitreta abakoseye banje baratreta dose nyene amamenenja rameneka ubwa mbere ndabasubirisha bwo basubiramwo hanyuma nca ndabaza ntimbe kw'ivyo vyose mwambwiye ko nabonyemwo Ubutare ko mutambwiye ujya muntu arafise convention yo kwexploiter burya Butare baza mu nyereke kwanza mwe murazi hariho abagabo babiri baburanye namba ari mu Rusaka abagabo bari bicaye bariko bararagira babona urutonga tawururima urunyovu umwe acaza ngo beri ryatongo nijyande ubundi ngo rijya ngo komenga ni rya komine ngo rijya rya komine none hajya ntitwitwaraga nana tuburane wegende urondera ivyabona naje ndondera ivyabona tuburane umwe avuge ko ari gwiwe uwundi gwiwe hanyuma ducira urubanza niba yeza kuruca tuzoca turigabura baragenda baraburana baburanye ivyabona biraza birasura yuko ati bigyuyu ivyabona bitsinze ati itogo ryegukiye uyu baca barigira baca barigabura kumbe leta niyo yatanze ivyayo itabizi namwebwe rero ngaha murashobora kudukwega kwega tukaja hirya y'amategeko tukayavamwo mwadukwega kweza ntagire uza burana ikontra isanzwe iri ire ejo bundi araheze nk'amezi nk'umwaka uraheze je umuntu yandegeye ko ari imodoka ipakiye Ubutare ibumanukanye Bujumbura iyo modoka hari ndayikurikirana gushika no kuri Kotebu sanga iyo modoka ahubwo yaherekejwe n'umupolisi yambaye civile kuri Kotebu iyo modoka hari bacambwa ngo hariho pick up ngo yigisoda ije gupakira ubwo Butare naje nari mfise apolisi ncamvuga ntebagabo twihebe niba twica indurira za kuvuga mugabaze kumenya igitumi iyo nduri ivutse twaragiye kuri Kotebu dusanga ubwo Butare bariko barabuhindurira mu modoka agence bita oxygene ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa abantu bose baraho baca bariruka iyo modoka tuyiravye dusanga ipakiye ibiro 980 byari bigiye he mu gihugu cy'u Rwanda ivyo tubikora kubera iki tubikora uyu munsi umwuga w'iwacu waracafuye ngo turabasuma rijya jambo rero abasuma hariho bamwe twebwe riratubabaza tukavuga nti reka dukora uburyo bushoboka bwose aba basuma tubadenonse kugira turabe ko ikice ico tuvako muga tukaca tuza kublokwa na bantu bitwa ko bariko barakamisha uyu munsi umuntu afatwa ejo mugahurira muri restaurant tugasaba rero aba bantu byukuri bo kwigishwa karanga mutima nabo bakaba patriote tugashira ingufu hamwe byukuri igihugu kiratunze turi kumwe twese twumvira kumwe ibintu byose bizoshoboka akabazo kagira kabiri twebwe tuvuye muri artisanale tugiye muri semi mechanize ivyo twe tumenyereye artisanale haje societe runaka bacha kubwira ngo egerayo mugu munsi semi mechanize dushiramwe uburyo turagura amamashini yo kwimba tukibaka ama unité de traitement turiko turaba muri code minier naho twakingiwe tukaca twibaza ntimbe ko tumaze gushira iyi mitahe tukabataho twakingiwe kumwe twahora twirukanwa muri artisanale haje societe na semi mechanize izoca igenda uko nyene tukaca twibaza ntimbaye amafaranga tuzoba twashize mu ibi bikoresho tuzoba twaguze mbe tuzoca tubijanahe twasaba rero n'igisabo sitegeko nimba vyoshoboka habe itegeko ridukingira nka kujya bakingira ama societe haje societe runaka ikigomba kuja mwatwadu hectare dutanu
baguhaye basi pfumi jande oro ya twa 2 hegitare 5 nayo irondeze muga kenshi baza baviza twa tunogo canke ahantu umuntu aba yateguye bisunze umwimbo uronka. Akandi kabazo ni intererano OBM vy'ukuri n'ikigo ubona ko gifise ishaka ryo gukora kandi ku murindi munini mugabo OBM uyu munsi iracafise intambamyi y'ibikoresho. Uyu munsi ukeneye kugirisha geofizike abantu bo muri OBM nibo bategerezwa kuyikora mugo uyu munsi nta ekipema bafise tugasaba nyene cyubahiro nkuko muri abavyeyi kugira uyu mwuga utera imbere d'abord tubanza kugira ekipema aho tugenda kwimba ntihaba gutatona basi umuntu apfuma amenye ni anomali zitonze uku atatoneshe mwizo anomali nkumbure hajya hari bijya biremere arashobora kugenda agatorayo. Uyu munsi OBM iravise ikibazo cya laboratoire ujanye truate baragupimira mugenza habo ntibariko barapima ugacuraba nk'abasavye semi mekanize iyo bahejeje bajanya ama echantio. Uyu munsi OBM nta echantio ipima yenza habo ivyo byose rero bikaba ikibazo umuntu akibaza ntimbe ya raporo ya evaluation sommaire ya mezi 3 ndayihejeje nzoza gupimisha he. Ivyo byose rero ni intambamyi zigenda ziba mu gisata. Hama hari hakandi kabazo ari ikindi kintu mwavuze kandi gikomeye cyane cyukuntu twosinya tukiyangaja ntimbe ku kwezi tuzotanga ibinganiki. Je nameze nk'ugira akabazo gato uyu munsi uraburi kurimba firo ejo igacika hirya ejo ugasubira ukubura yindi n'ubundi gasubira igacika. Jewe uko navyiyumvira nayumvira ko abarundi twoba abapatriote umuntu arosi toni jana akazishora uko yazironse kandi yanabuze akerekana ko yabuze duhiriwe duhishije OBM ifise abahinga barazi ko firo icika ikongera ikubuka ariko ico tubijeje nyene icubahiro turi nyuma yanyu kandi nguvu turazifise. Imana yaraduhaye umutaha ari igihugu cy'u Burundi n'umutaha ukomeye cyane. Ivyo mu mazimisi muduhimiriza twaravyumvise kandi twarabitahuye ubu turi nyuma yanyu 100%. Murakoze cyane nyene icubahiro kumpa ijambo.